yaduze ngira ngo twomuha ikaze tukaje tugira ko tugatangura ikiganiro. Pacifique nazwe mwiriwe Arisa arabahaye ikaze. Mwiriwe cyane sinza kari kagoranye ubwa mbere rero ndabaramukije kandi ndaramukije bariko baratwumviriza bose. Murakoze cyane mukurindira ko turonka umutumire agira kabiri, reka imbere yuko duha ijambo umutumire yashyitse tubanze tugaruke kuri iri jambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hari kuwa 30 ruheshi uno mwaka buca duhimbaza imyaka 64 Uburundi buronse intwaro buronse intahe murantunga yo kwikukira. Burundi guharanira intahe yo kwikukira ababirigi bobo babona ko abarundi guharanira intahe yo kwikukira ababirigi bobo babona ko abarundi bagomba kubanyaga intara yabo, arico gituma intwari z'Uburundi baciye bazinyaga ubuzima bakabagandagura, ndetse kubera bagiye banyegeje n'ibirombwe bimbamwo ubutare, baca basiga inyigisho mu mashure ivuga ko agataka k'Uburundi atunga ririmwo kugira ngo ntihagire n'uwuzocuza umutima wo kurondera ubutare bwotunga Uburundi. None musi baracavuga ko Uburundi arico gihugu ca mbere gikenye kw'isi, kandi bazi ko dufise umutahe Imana yaduhaye aribwo butare. Mu kugenda kandi ntibemeye gusigira igihugu indongozi zagiharaniye, bahisemwo kugandagura abaharaniye kwikukira kugira ngo igihugu bagisigarane abo bizeye ko aribo babakujije mu ndero no mu muzirikanyi, aribo bari bahurikiye mu mugambwe PDC, umugambwe rukristu w'abakunda intwaro ya demokarasi. Nico gituma basize babigishije gutoteza uwo wese yaharaniye kwikukira canke igisanira ciwe. Ni nayo mvo yatumye indongozi basize ziguma zitwarira ku karangamutima k'amacakubiri yabibwe n'abakoroni gushika mbere aho zihibara zigatunganya ihonyabwoko, ariko kakaba kamizwe n'ingoma kandi vyakorwa izuba riva. Ubwa mbere ntiburi umugambwe w'Iprona. Umugambwe w'Iprona umenye ko ubwa mbere ariwo abaharaniye ukwikukira bakomokamwo, kandi ko muri urwo rugamba baciye bawuca umutwe bakagandagura indongozi zawo. Umenye ko iyo ngirango barandurana n'imizi akarangamutima kamba k'intwaro y'Uburundi ngo ntidushobore kwiganza. Igihe higanza umugambi umwe mu gihugu iyindi igafutwa, muguru mwibuka ko umugambi waciye wiganza indongozi zibona kure zagandaguwe, ugasigara urongowe n'abapedese batashaka ko Burundi bwikukira. Turabasavye murandurane n'imizi mu mugambwe w'Iprona agatima kakakiribagana k'ubukoroni, kuko umengo n'ubu Uburundi ni cibare turaririye umukoroni. Nimumenye ko umuganwa wa Gasore atari umucunguzi wa Iprona gusa, ni incungu y'Uburundi, arico gituma ari abaporona bari bakwiye kuba akarorero mu kugumya iragi ryiwe abandi bagakurikira. Nimuhanurane rero, mwibutsanye ko Uburundi kitakiri icibare c'Ububirigi, mugire ubumwe bwubakiye kubaka Uburundi kugira ngo nabwo kibe igihugu cifashe gihagarara mu yandi makungu kikaboneka.
ubwa kabiri nkebure imigwi y'abiyita ko atari abanyepolitike n'abamenyeshamana cane cane Ekereziya Gatolika. Murazi ko Ekereziya Gatolika ari ryo huriro umugambwe PDC utemera kwikukira ko Burundi wari ushingiyeko, kandi rikaba ari ryo ryari ryiganje mu gihugu, n'ubu niryo ririmwo abenegihugu benshi. Ivyakurikiye murabizi, kandi murazi ko abenshi mu bihebeye Imana bishwe ari ubwoko bumwe, kandi harimwo n'indongozi muri Ekereziya babigizemwo uruhara. N'ubu turacabona abamenyeshamana canke abari mu mashirahamwe avuga ko adaharanira ivya politike bacigenza nk'uko umengo ni inderetsi z'umukoroni bamurerekeye icibare ciwe. Ivyo tukabibonera mu kugene aho gukebura abajejwe intwaro, ahubwo umengo bariko bararega ku mukoroni, nk'uko umengo aracafise ubutegetsi mu Burundi atabuhawe. None rero harageze ko inyigisho zanyu z'inyigisho ziza mu mwizero mu gihugu zitaza zisukira mu cogeje umwasi adashaka ko Burundi kiba igihugu cigaba kandi kikigaburira. Ubwa gatatu nagira nerekeze inkebuzo ku mugambwe Frodebu. Umugambwe Frodebu niwo wagira uvyure akanovera kakarangamutima k'intwaro ibereye mu Burundi, nk'uko bagize iprona igihe yaharanira ukwikukira ko Burundi bagaca bayica umutwe. Mumenye ko ariko bagize Frodebu igiharanira intwaro ya demokarasi, nayo nyene baciye bayica umutwe. Mumenye ko aba PDC bari Abarundi, kandi ko umugera w'ubwicanyi ari wo wabareze. Mumenye kandi ko iyo PDC yemera ko ukwikukira hamwe kubaye koza n'imiburiburi mu myaka 30 yakurikira. Kuvuga ko kuri bo vyari kuba vyofuma Uburundi bwikukiye mu 1992. None siho nyene ibwirizwa shingiro ryemera intwaro ya demokarasi ryatorwa. Frodebu rero nimenye ko rujya rugamba yatagwaniye rwarurwo gutsimbataza ukwikukira, kandi ko urwo rugamba n'ubu rukibandanya. Incungu ya demokarasi rero ni iy'Uburundi, si iy'umugambwe. Nyiricubahiro Ndadaye Ndayikiro, si incungu ya Frodebu, ni incungu y'Uburundi, ntihagire umutesha agaciro. Rero mubandanye mukebura abanywanyi banyu, mubabwire ko ivyo Abarundi bakora vyose atayindi ntumbero vyogira atari kwikukira nyakuri. Evariste Ndayishimiye aramutswa igihugu cy'u Burundi. Pacifique ninahazwe ngira mukunda ko mutumire wundi aza kuza, reka mperi wanyu. Ariko imbere yuko ninjira nido bya kino kiganiro, imbere yuko dutangura kugira ico mvuze kuri ibi Evariste Ndayishimiye ahejeje kuvuga, imyaka 64 irarumanye Uburundi buronse ntahe yo kwikukira. Ihimbazwa ry'iryo sabukuru rikaba risubiye kubasanga mu mazi imyaka irenga 10 mu buhungiro. Uno musi mwiyumva gute? Uwo musi mwawuhimbaje gute? Ni itariki ku ruhande rumwe itera umunezero kumva nyene ko twashoboye gushikira iyo ntayo yo kwikukira. Mbere tweho twabaye kuyisubirako, ibindi bihugu usanga bashobora kuvuga ko baronse iyo ntahe, mugabo twebwe Burundi bwari busanzweho imbere yuko abazungu baza, bari bwo bubandanya bagiye uko bwari bumeze nyene, mugabo dusubizwa intahe twari twaratswe. Rero kuri urwo ruhande umuntu aranezerwa yumvise ko twageze kuri iyo ntambwe. Ariko ku rundi ruhande ni itariki rimwe na rimwe itera agahinda, kuko uravye ivyo Rwagasore yavuga akigwanira iyo ntahe, avuga ati nkeneye ko umurundi wese ahari agira ati ashi, ati nkeneye ko umurundi wese yishira akizana, umwe wese yumva ko aruhutse kandi ari mu gihugu ciwe, afite iteka mu gihugu ciwe. Ukacuraba iyo myaka 64 uko imeze, ni imyaka vyananiranye
ko dushobora kubana mu gihugu twese, hama hariho abarundi bari mu gihugu n'abarundi bari hanze ico kiringo cose, hama hariho abategetsi bafata ko bamwe ari abarundi abandi ari abansi b'u Burundi. Rero n'ubu tugeze ngaho, akarero keza kavyo ni ijambo rya Evariste Ndayishimiye, urumva ko ari ijambo rivuga ko hariho abarundi we nyene ku ruhande arimwo bakunda igihugu, abandi bose basigaye bakaba abansi b'igihugu, ubu yatoreye izina yita abapedesi. Urumva ko ngaho bica biba bibabaje ukumva ko atantambwe n'ukuri turagira ijanye no kubaka ca gihugu. Ego, murakoze cyane Pacifique Nazwi. Nibutse abariko baradukurikira, ngira abatabazi Pacifique Nazwi murongo w'Ifokode nivyo mu byo mwanonosoye ku mashure, nta vyakahise mwanonosoye, ariko muri mu barundi bake bitaho ivyakahise kandi munavyandika ko mbega ntiriwe ndasubiramwo ibi Evariste Ndayishimiye yavuze, mwaravyumvise no dusubiye kuvyumva turi kumwe. Koko vy'ukuri igihe abakoroni b'ababirigi bagenda Urundi bwasigaye butwagwa n'umugambwe PDC canke n'abategetsi baturuka muri PDC? Kumbure cadakaja ko ako kabazo mpere ahantu hatoyi hafi cyane ce mbona kuja aha umbajije, ngira umuntu yotangura karaba gitu abantu bavuzwe bitwa aba PDC, ukacora mu misi ya vuba ibintu baba baherutse kuvuga, ucubona umenga iryo jambo ryari ryo kwishura abo bantu bose bari bamaze imisi bavuga. Ntiyapfuye abatoye, ni Eklezia Katolika iheruka gusohora ijambo, ni Frode mu misi heze yiyamirije ivyo kwimura aho Ndadaye ahambwe, ni Iprona ifite ico yavuze kuri raporo y'umugwi uvuga ko urondera kunywanisha abarundi no gutanga ukuri. Urumva ko hakaba na societe civile igumye kiravuga umwanya wose, urumva ko ari iyo migwi yishuye, asanga nta nyisha bafitiye, acaja kubatuka ko ari aba PDC. Kumbura aho turaza kuhagaruka, reka ninjire mu kibazo nyene uko kimbagije. Mbega igihe ababirigi bagenda basize Uburundi buriko butwagwa n'abategetsi bo muri PDC, ku bakiri bato abakuze nibaza ko ataco ndabarusha kuri ivyo, mugabo ku bakiri bato babwirwa aya majambo ndibaza ko babikenewe ko bayasigurirwa. Ndayishimiye yakoresha n'impaka ziko ariko abwira abatazi ivyo ariko aravuga ko ntanabisigure, bakadukana ijambo gutyo abantu bakaryakira bakarikoresha. Si n'ijambo, ni n'ijambo ryahora rikoreshwa cyane n'umugwe witwa Bimenye ntaco bitwaye, baherutse gusohora iradiyo, kumbura umuntu aza kubigarukako, nibo bahora avuga cyane PDC, none uyu munsi bije mu kanwa k'umukuru w'igihugu. Tuje muri iyo myaka yo kwikukira, igihe imigambwe yemererwa ubwa mbere mu Burundi hari mu 1960, ariko hari umugambwe wari umaze imisi ugoye cyane abakoroni, umugambwe witwa Iprona, wo wari washinzwe mu 1958, ni wari bwemerwe n'amategeko, mugabo washinzwe 1958, ushingwa n'umuganwa imfura y'umwami Mwambutsa, umuganwa Rudoviko Rwagasore. Hari haciye igihe gito avuye mu mashure mu Bubirigi, araheza arakoranya abantu, bahora bakunze kuvuga abantu ngo 6 ba mbere, bakabavuga n'amazina, hanyuma barashinga umugambwe utera ukomeye. Uwo mugambwe wasaba ko habaho ukwikukira ku Burundi bwa vuba nyango, muri yo kwita independence immediate. Yavuga ati abazungu nimutuvireho, abakoroni nimutuvireho, turakeneye ko igihugu gitwagwa n'abarundi beneco. Ababirigi bamaze kubona ivyo bintu vyarabateye ubwoba, cyane cyane baratega ubwoba n'igihagararo ca Rwagasore. Rwagasore yarakunzwe cyane, ubwami bwo nyene bwari bwubashwe n'abarundi bose. Rero ababirigi barabona bati umwana w'umwami, imfura y'umwami arigiye imbere kuvuga ko Uburundi bwikukira tukavaho, nukuri aba bantu ntitubashobora. Rero niho ndaza kubigaruka ko n'inyuma mu gushiraho amategeko ajyanye n'imigambwe, icambere bakoze kwabaye kwigiza yo Rwagasore. Bavuga ko mu muryango w'umwami kizira kwabo bantu baja mu vy'imigambwe. Umva Rwagasore niwe yacinze umugambwe, baca bategeka ko kizira ko ari umuntu w'umuryango bo hafi mu muryango w'umwami baja mu vy'imigambwe.
ari nayo mpamvu muza gusanga urondeye abantu barongoye iprona Rwagasore atigeze arongora umugambi yashinze. Rero iprona baratinda barayemerera mu kwezi kwa mbere mu 1960. Mu kwezi kwa kabiri aho nyene mu 1960 haca hemererwa umugambi ugira kabiri witwa PDC, yarawuvuze Perezida Ndayishimiye, le Parti démocrate chrétien. Umugambwe nawo wari urongowe n'uwundi umuganwa yitwa Joseph Birori. Hano ngira ndahashimike ko gato kugira abariko baranyumviriza bakiri bato batahure bino bintu. Muri iyo myaka Uburundi bwatwarwa gute? Hariho intwari iboneka, leta y'ico gihe iboneka yatwara Uburundi, administration. Uburundi bwatwarwa na Président General w'umubirigi yitwa Jean Paul Halwa. Ariko kandi Uburundi bwari bufise umwami ntiyari yarafuswe, yari umwami Mwambutsa, yari ariho ntihenze ngira kuva mu 1915 yagiye ku ngoma akiri umwana gose, umenga afise imyaka 4. Uyu mwami yari ngaho, yari afise abaganwa, yari afise ico bita Conseil supérieur, ariko nta butegetsi bwa politike nyene kujya ku mwami ubundi abafise ari wagaba akaganza mu gihugu ciwe yari afise. Ubutegetsi bwari mu minwe ya Jean Paul Halwa n'ababirigi. Rero bababirigi hari ikindi kintu cyariho kimeze nk'ishari, ukoresheje ijambo rivalite mu gifaransa nico coroshe kurusha ishari ryo mu Kirundi, hagati y'imiryango y'abaganwa. Hariho umuryango bita Bezi, ari wo wabuvamwo umwami Mwambutsa n'abamukomoka. Hakaba abandi bita Abatare, bose n'abaganwa. Rero ababirigi baragerageje kugwanisha iyi miryango kugira ngo banagabanye inguvu z'umwami. Harabaho umuganwa babaye nk'abakunda cyane bakamwiyegereza cyane, yitwa Petero Baranyanka. Petero Baranyanka nawe akaba afise abahungu babiri bari bazwi cyane ico gihe, n'uyu Joseph Birori n'uwitwa Jean Baptiste Ntidendereza. Rero igihe Rwagasore agiye kwiga mu Bubirigi, hariho n'uwundi muhungu wa Baranyanka nawe nyene yariyo, uyu Joseph Birori. Barahurirayo, hariho n'amafoto aberekana bose bari mu Bubirigi. Rero babahungu baratashe, umwe arashinze umugambwe y'iprona, mu gihe imiryango urumva yabo isanzwe isharikana, hakongera hakabaho ko bwa Bubirigi bukeneye kubagwanisha. Rero wa mugambwe umwe ukwa Rwagasore ababirigi bashatse kugira nk'uko womenga n'umugambwe w'Abezi, kandi ari umugambwe uhurikiyemwo abarundi bose. Umugambwe wundi baca batuma abandi baganwa bano mu Batare mu muryango kwa Baranyanka, ari huco ushingwa na bano bahungu babiri, Joseph Birori na Jean Baptiste Ntidendereza. Aho ni ku ruhande rw'imiryango y'abaganwa. Abazungu ntibagarukiye ngaho, baranarondeye ko nk'uko bari babikoze mu Rwanda aho bigakunda ko mu Burundi boca bagira ko bakajyanisha amoko. Harabaho umugambwe ukomeye witwa Pepe, nawo barondeye ko uwo umuryango w'Abahutu, umugambwe w'Abahutu ugwiriyemwo Abahutu, uza kugwana na iprona irongowe na Rwagasore. Iyi migambwe baratwikoza go abakoroni bakayiha uburyo, bakayifasha mu manama, mu bintu barayiburagiza. Mu mpera y'1960 baratunganya amatora y'abajenama b'amakomine. Mu gutunganya ayo matora, Rwagasore babanza kumera nk'amupfungiye Bururi muco bise résidence surveillée. Baramupfunze, ntashobora wewe gufasha iprona gukora kampanye. Baragize gutyo n'izindi ndongozi za iprona, abandi basigaye bakabirukako, bakabuza gukora amanama, ugasanga ariko barababuragiza mu nzira zose zishoboka. Amatora araba, baravuga abatsinze amatora. Rero ya migambwe yitwa kwiri kwirakorana n'abazungu, bari bayikoreye ico coalition bita Front Commun. Iyo migambwe iba ariyo yitwa ko yatsinze ayo matora. Imaze gutsinda ayo matora, banayituma gushinga leta y'imfata kibanza. Leta irashingwa,
yatwagwa n'umushikirangoma wa mbere yitwa Joseph Kimpaye mu kwezi kwa mbere mu 1961. Jean Baptiste Ntidendereza abo umushikirangoma w'intwaro yo hagati mu gihugu. Ariko Rwagasore n'abiwe nabo baca baja kwitwara muri ONU, kuko muri ico gihe ndabibutse ko naho ubirigi bwadutwara bwitwa ko ariko bukora mu gishingo ca ONU, nico gituma bavyita tutelle, bayita tutelle, bari bariho mu gishingo ca ONU. Si ONU yaje kutwitwarira mugabo bitwa ko twebwe tugabwa na ONU naho hari ababirigi. Rero Rwagasore yitwara muri ONU, berekana ingene amatora yagenze nabi, ubusuma bwayabayemwo, bagasaba ko haba amatora akurikira y'abashinga amateka ahagarariwe n'intumwa za ONU. Niko byahavuye bigenda mu kwezi kw'icenda mu 1961. Mu 1961 byahiganwa rigiye kuba, aho nibaza ko Ndayishimiye ariko aravuga cyane PDC ababeshe, ntabwo iprona ihiganwa n'umugambwe witwa PDC mu matora ya 1961. Iprona yahiganywe na coalition yitwa Front Commun. Ubagije n'abarundi ba kera babatama uzokumva bavuga ngo abaforo commun. Ntabwo wajya gutora yavuga ngo ngiye gutora iprona canke PDC, no, batora iprona canke bagatora Front Commun. Hariho n'urundi runani menga bita Union des Partis Populaires. Rero ico gihe Rwagasore arabatsinda ku rugero rumwe ruteye isoni. Iprona ikironka amajwi 80%, intebe 58 kuri 64. Ya Front Commun ironka intebe zitandatu. Muri izo zitandatu hariho intebe zibiri gusa za PDC n'intebe 4 za PP. Murumva ko ngo mashimika aho hantu no kuvuga mu nama nshinga amateka, mu nama nshinga amateka ngo mantangara igituma Ndayishimiye aguma avuga PDC, wumva ko no mu nama nshinga amateka abari afite intebe nyinshi babaye aba PP kurusha aba PDC, aba PDC 2, aba PP 4. Hanyuma Rwagasore arashinga leta kuko umugambwe wiwe uhejeje gutsinda amatora. Inama nshinga amateka itowe iramwemeza ko ari wagiye kuba umushikirangoma wa mbere, nawe acashinga leta. Ariko acaricwa haciye iminsi mike cyane, nta n'ukwezi yashoboye gukwiza ashinze leta yiwe. Mu kwezi kw'icumi abaragandaguwe. Amatohoza yakozwe ico gihe hari hakiri ababirigi, murumva ntitwari bwikukira mu kwezi kw'icumi. Mfashe abakiri bato, iyo umuntu ariko arababwira batwaye Burundi ni kenshi bace bambaza ngo ko ntasizemwo Rwagasore, abakibazi ko Rwagasore atabonye independence y'u Burundi. Rwagasore yapfuye mu kwezi kw'icumi, tuzokwikukira mu kwezi kw'indwi mu 1962. Rero Rwagasore arapfuye. Ubwo nyene harabaho umusubirira bamukuye muri leta. Rwagasore nyene yari yashinze André Muhigwa, yari asanzwe niba ntibeshe yari umushikiranganje, ico gavuga umushikirangoma ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, akaba n'umukwe Ndumwe. N'igihe basubirije Rwagasore, Petero Ngenda Pacifique, sinzi ko muriko muratwumva, amajwi yanyu ariko aragenda. ko muranyumva? Mu kanya igihe mwari mugeze kuvuga kuri André Muhigwa, yari ijambo ryumvikanye bwa nyuma yari yuko yari umukwe wande, ibisigaye ntivyumvikanye, sinzi ko mwogaruka aho mwari mugeze. Navuze nti inama nshinga amateka yarakoranye ico gihe Rwagasore amaze gupfa, baraheza baratora umusubirizi wa Rwagasore, batora muri wa mugambwe wiwe nyene, batora muri ya leta nyene Rwagasore yashinze, batora umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu André Muhigwa, yari asanzwe ari n'umukwe wa Mwambutsa. Ico gihe baravuga ngo barashizemwo no guhoza umwami, kuko André Muhigwa yari umushinga ntahe w'umuganwakazi abarundi bose bakizi gushika ubu, Rosa Paula Iribagiza. Rero uyo aja mu kibanza ca Rwagasore, abandi bashikirangoma bose baguma mu bibanza vyabo. Icegera c'umushikira ca Premier Ministre Petero Ngenda Ndumwe
aguma muri ca kibanza ciwe n'abandi kiretse ko aho Andre Muhigwa avuye nawe binjijemwo ubundi wo muri Iprona nyene mu bari batsinze amatora. Rero gushikaho murumva ko bigiye kugorana ingene Ndayishimiye avuga ko ababirigi bishe indongozi zose za independence bakaca baha ukwikukira abo muri PDC. Muri PDC byaciye bigendera gute? Muri PDC tutaranikukira harabaye amatohoza ku rupfu rwa Rwagasore. Ayo matohoza avuga ko wamurashe barerekana umugereki yitwa Kajorgis, baramucira urubanza rwo gupfa, aranicwa bucya twikukira. Hanyuma bongera berekana ko indongozi za PDC nazo nyene arizo zateguye urwo rupfu, yaba Joseph Birori, yaba Jean Baptiste Ntidendereza, hariho n'abandi nka batatu, menga Jean Baptiste Ntakiyica, witwa Jean, hariho witwa Yohani izina rindi Nahimana, n'uwitwa Michel Iyatru, bavuga ko ari we yatanga uburyo muri PDC, yatanze ngo n'uburyo muri byo kwica Rwagasore yabifashijemwo. Ariko ico gihe amatohoza y'inyuma yerekanye ko ububirigi bwikuyemo ko nabwo bwari ariko bwapanganye hamwe nabo iyicwa rya Rwagasore. Rero ububirigi buca urubanza ruvuga ko abo bazopfungwa ubuzima bwose. Tumaze kwikukira, zimwe mu ngingo za mbere zafashwe ko abaye gusubiramwo urwo rubanza, maze itariki 15 z'ukwezi kwa mbere muri 1963, no kuvuga haciye amezi atandatu twikukiye, bano bantu bose mpejeje kuvuga, yaba Jean Baptiste Ntidendereza niwe muri uwo mwanya yarasiri yarongoye PDC, yaba Joseph Birori yari yarashinze PDC akaba yaranayitwaye, yaba bamwe bandi batatu mvuze, umwe Jean Baptiste Ntakiyica, Michel Iyatru na Nahimana, bose sentare nkuru y'u Burundi ivuga ko nabo nyene bakiri ubwo gupfa, baraheza barabambwa. Sinzi ko novuga kubamba kuko ho ni pendaison, sinzi ko pendaison ngene baca bakivuga mu Kirundi, bikoregwa Igitega muri hajya kuri stade, batumye ko abanyagihugu bose baza kurorera ingene indongozi za PDC zicwa. Umuntu agiye hajya ku Mushasha hari imva, urabona imva zabo bantu ndavuga urazisangaho amazina yabo ariho. Aho turi mu 63 igihe ivyo bintu bikozwe. Twari twikukiye mu kwezi kw'indwi mu 62. President Ndayishimiye ati ababirigi mu kugenda babanje kwica indongozi zose za Iprona, ngo hanyuma ngo bahereza ubutegetsi indongozi za PDC. Iki kirumvikana ko ari kinyoma cambaye ubusa. Leta ya Rwagasore yarabandanije gushika ku munsi wo kwikukira, iranabandanya. Inama nshingamateka Rwagasore yasize yari yatsinze amatora mu 61, niyo yabandanije ikora gushika mu 65 habaye ayandi matora. None President Ndayishimiye ivyuko abazungu basigiye Burundi PDC wewe abivana hehe? Ayo mateka yayize hehe? Yayakuye hehe? Muri bamwe batandatu navuga, Rwagasore yatanguranye Iprona, ugiye kubaraba usanga bari muri abo babandanya, nk'uyu Andre Muhigwa ari muri abo batandatu, hariho abandi sino kwigwa ndabatondeka bose, ariko abo bantu bose batanguranye Iprona urababona. Indongozi zarongoye Iprona kuva ishingwa gushika uno musi zirazwi. Muri iyo myaka tukikukira, Iprona yari irongowe na Joseph Bamina, arayitwara gushika mu 65. Yo twereka ko Bamina yoba yari mu PDC, yo yarakoze amatoho hanyuma hakabaho kudeta yo mu 66 ikura izo ndongozi muri izo, ku buryo umugambwe ukuntu wagumye urongowe wasanga bari muri leta barimwo abitwa ko baca bajejwe na Iprona gushika mu 74, aho President Michel Micombero yemezwa ko ari wagiye kurongora Iprona. None mu matohoza yo kwa Evariste Ndayishimiye
hoba harimwo ko Michel Micombero yoba yari muri PDC. Inyuma ya Michel Micombero umuntu yavuye arongora iprona ni Colonel Jean Baptiste Bagaza. Yoba Evariste Ndayishimiye yarakoze amatohoza amwereka ko Bagaza yahoze ari umunywanyi wa PDC. Ndibaza ko mu bantu iyo umuntu avuze abantu bahagarariye ukwikukira ku Burundi vy'ukuri akubahiriza Uburundi mu makungu, akubaka igisirikare, inzego zubashwe, igihugu kivuga abantu bakumviriza, sinibaza ko hari umukuru w'igihugu numwe dufise yabirushije Bagaza. None mu matohoza ya Ndayishimiye Bagaza n'umupedesi. Inyuma abagiye kurongora iprona havuye haza Majoro Petero Buyoya. Buyoya yoba yaratoye ko yari umunywanyi wa PDC. Harakurikira Mayugi. Nikora Mayugi yoba ari umupedesi. Inyuma ni benshi Mukasi, haraje abandi nka babarora runyeretse Rike Rukungama twari duheruka umuhisi twaruka kuronga mu biganiro hano, haraje ba Manwangari, haraje abandi benshi gushika no munsi twabatondeka bose muraje ko dushobora kubavuga. None murabo uwo yasanze ari umunywanyi wa PDC yoba ari uyuwe. Ni vyiza hako avugira imvugo yiwe muze mwumvirize, ni imvugo ababeshe barafise imvugo bakoresha. Imvugo y'ababeshi ubwa mbere bwo nitomora ivyo kwiravuga, wumva bavuga ngo baciye bisha, ngo barabishe, ngo baragize uku ibintu byose kumva ari ba ukayobegwa ko abishe gwa gasore nibo nyene bagarutse abishe evenement zose zikogwa n'abantu bamwe ko ngo baciye bagira uku bani bande, kuko chaque evenement icyabaye cyose kiratohozwa, umuntu akavuga ati aha ibi vyakozwe na naka mugabo hose ugumye ukoresha yaba none yagumye ari abantu bamwe bagumye bakora ivyo bintu byose iyo myaka yose. Niho je mvuga nti President Ndayishimiye ariko yigisha ikinyoma mu gihugu kandi ariko yigisha rwanko ivyo bintu byo kwica gwa gasore akaca avyambika umuntu wese uyu munsi bishika akerekana ikintu kitagenda neza mu Burundi, aca amwitira mu PDC, akamwita wakoranye n'abakoroni, n'uyu munsi ngo ninderetsi z'abakoroni. Umuntu akayoberwa ivyo bintu iyo ariko arabivana, kiretse ko yanse kwishura ku bibazo biboneka iyo migwi yose ibiri kwiramwereka. Pacifique natwe turakengurukira. Ngira Alice mwo kwakira bamvuga inyumvira yamaze gushika. Ndabona ko ahejeje gushika ku murongo. Twibutse ko Frederic Bamvugiyumvira arongoye urunani Sefor Arusha. Turabahaye ikaze muri kino kiganiro Frederic Bamvugiyumvira. Ndabaramukije Alice. Egome reka tugire kongera ngo mwakurikiranye gato ibyo Pacifique Ninazwe ariko aravuga mu kanya, turiko tugaruka ku ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, aho yise abarundi bamwe batavuga rumwe na CNDD-FDD imigambwe nka Frodebu iprona ko ari aba PDC eka mbere na Ecclesia Katolika. Mwebwe iyo mvugo uno munsi muyiha insobanuro yitwa mwiki? Inyuma y'imyaka 64 ni kubera iki Evariste Ndayishimiye agarukanye ivy'aba PDC? Urumva yo muriko murumviriza ibyo avuga, jewe namasigura kenshi ko abafise ngira ngo abariko arababwira abafise ashaka gushikako kenshi nta jambo nyajambo abafise, abashaka kunyegeza ico kinogo c'ijambo ry'umukuru w'igihugu agacuzuriza n'ibintu nka birya, yibaza ko harimwo abaza kuvyumva kuko yamabiganira na bamwe mu biwe, nico gutegera. Naho ubundi ibyo arimwo arasigura Pacifique asobanura sesanura si ibyo arimwo wewe warafise intumbero yiwe avuga ati reka nze ndahenda abantu umwanya uburahera. Wewe ubona ryari ijambo vy'ukuri wovuga uti ni ijambo ry'umukuru w'igihugu ku munsi yo kwikukira? Umunsi yo kwikukira n'umunsi udasanzwe yabwirizwa kwerekana ibibazo dufise. Ego twaragize intambwe, ariko uyu munsi uwikukiye ninde? Uwikukiye umurundi yikukiye, umuntu yikukiye mu gihugu ciwe, ico bita l'autodetermination mu gifaransa. Nukuvuga avuga ati je ndafise imigambi ndishingira ubwa mbere
ndafise abanyagihugu nico kiza imbere ya byose. Abanyagihugu nibaganira bazovyara ibwirizwa nshingiro, nibavyara ibwirizwa nshingiro bazovyara ingene bishiriraho ababarongora. Abo barongora nabo ntibaza babarongora bakoresha ibiri mu mutwe, babarongora bakurikije ivyo baganiriye. Mu bisanzwe rero harya bisigura ko iyo ariko aravuga ntavyaganire n'abanyagihugu, avuga ibiri mu mutwe iwe, aganira na bagenzi be. Rero yavuze abapedese yavyo vy'abapedese bitumarira ko uyu munsi abapedese, uwo mugambi w'abapedese ntukiriho, wagiye kera. None uyu ariko munsi bamwiyumvira mu mbabare ndabaciremwo, ndumva egome mwebwe amajambo y'umukuru w'igihugu mutayaha uburemere, ariko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze yuko ati abafrodebu bafise agatima k'ubwicanyi bakuye muri PDC. Nivyo kuko indongozi zose zo muri frodebu harimwo izaciye muri PDC, ako gatima avuga niko oya nico ndababwira. Wewe winjiye mw'idonido ry'uburemwere bw'ijambo ntaco ukuramwo, abarimwo aragira ibitari vyo, kuko nta mufrodebu yigeze aja muri PDC. Nta mufrodebu arimo mu gihe ca PDC. Abafrodebu bariho bari bande? Mugabo yarimo aravuga uko, we warimo aravuga ati abo n'abantu babi, n'abantu bo kwigizayo, n'aba PDC. Aba PDC kikaba ari nk'ikijambo cakoresha kugira ngo acafuze uyo muntu adashaka. Ni nk'impuzu yirabura canke igitutsi baraba mwambitse ati tuhosha PDC. Ariko ubundi abazi neza ko ibyo arimo aravuga bidafise ishingiro. Ishingiro ryiwe ni ukuvuga ati urya ndamututse basi yumve ko atarabwiza no kujana mu bandi. Ni nko kuvuga uti wewe ugirayo ntibabwiza kujaho abantu bari kukumeza uku. Ni ukuvuga umuntu wese atavuga ivyo ashaka aramwitirira izina. Warumvirije ejo bundi ngene avuga Eglise Katolika. N'Eglise Katolika vy'ukuri ubona ariyo gufata kurya ariko arayifata. Yamugize iki ku buryo yifata kurya ariko arayifata? Erega mu bisanzwe frodebu yo yamugize iki data wanje frodebu n'umugambwe yovuga ati n'umugambwe uri kurarondera ushobora kurondera ubutegetsi bwanje, ariko Eklezia Katolika nayo. Nico gituma ndakubwira nti burya turakwiye kubaza abaganga bakadukurikiranira mwene izi mvugo, burya bo bokuramwo akantu katameze neza. Erega umukuru w'igihugu, jewe kera narigeze gusoma nsoma igitabo cavuga umukuru w'igihugu yagwaye mu mutwe, hanyuma bakabona akina umenga ni ibintu bishasha azanye, kuko uri umukuru w'igihugu uri umwami urashobora kuzana utuntu bose bakabona kumenga tuye genial, umuhinga dasanzwe, hanyuma ntibamenye icabaye. Uwo mwami hagera igihe aragira inama nshikiranganje, abwira abaminisitiri bose atumva rero ngo abaminisitiri mwe kuva ubu mwinjiye mu nama muri iyi ngoro tugiriramwo amanama y'abashikiranganje, muzohere muca mukubita amaboko hasi, amakaravati arerete, muca muza murakuga nk'imbwa. Hanyuma erega abaminisitiri mu nama shikiranganje vy'ukuri abaminisitiri bakora ivyo bababwiye. hari mu gihugu icahe Frederick bavunyumvira abantu badava babifata nk'inkuru ni inkuru sinovuga ngo ni inkuru, ni igitabo nasomye. Kandi mu gitabo harimwo des histoires fictives muga kipe zishobora kuhura n'ibintu biba biri ku rubuga. Nimwo ndaza. Hanyuma abaminisitiri rero batashe, fata nk'abaminisitiri baba nko mu gisagara ca Bujumbura bavuye mu nama y'ingoro kwa perezida mu Kigobe canke ahandi hariya Kiriri canke hariya uri muragenda hariya hejuru kwa Busigo. Hanyuma batashe nk'abagenda muri za Kamenge, abagenda muri za Kanyosha, abagenda muri za Musaga, bakaza barahura bagaza ati n'ibijya bintu tugira aha abagore n'abana bacu boza basanga muri rya conseil tugira bijya ntumva ko twambaye ibara.
baravuga bati nega abashaka tubigire gute. Bamwe rero muri bo baravuga bati inyishu reka ze tumurase. Baraheza baratora karabine barategura n'uzomurasa, hanyuma aramurasa biranka uranka gusohoka kabiri gatatu uranka gusohoka. Uwo muntu ati nishavu n'akanacara kubita mukubita yanko aramwegagura aca baritahira. Intandasi za kwegeranya bamujana mu bitaro. Yameze amezi 6. Amezi 6 aheze yaragarutse. Hanyuma yakize araheza aragira conseil des ministres, arababaza ati arabatumako, hanyuma baza baca bakubita amaboko hasi bikaruvati birereta ati ibyo mugirani bakuga nk'imbwa ati ibyo mugirani biki. Aterega n'ibyo yadutegetse majesté. Jewe toya ti niwe wabidutegetse itariki yari ati murambabarira bwa nari naragwaye sinari nkomeye ati nimuze mu bisubire. Urumva rero akize ibiguma akira n'ivyo bisazi. Hajya rero jewe umuntu yiga amajambo aze ariga amajambo President Evariste avuga n'ibihe bitandukanye uzosanga ari ikintu kitagenda neza. Gute mwosigura bariko baratwumva nivyo mugani ugana kariho mudukiriye umugani w'ibintu vyabaye, hanyuma uno musi muriko muravuga ku majambo y'umukuru w'igihugu mugomba kuvuga ko nabagwaye. Siko mvuze abahinga bo dukurikiranira ajya amajambo. Jewe ico ariko arahora Eglise ya Katolika ntaco mbona. Ico ariko ariteranya Frode n'indi migambwe y'iprononga abapedese bagiye mu myaka 60. Uyu munsi mu myaka y'ibihumbi 2026 wumva bifite ico bipfana. Bona niyo kwibaza uti bisigura bihurirahe. Bihurirahe. Frode yavutse mu 1992 yarabayeho data wanje muri clandestinité mu kinyegero kuva 1986. None abantu babayeho myaka 60 PDC murasoma ibitabo by'akahise murabigihe PDC herukira. Frodebu yo bipfanika na PDC cyangwa umutima wa Frodebu ofanike n'umutima wa PDC. Umutima wa PDC bamvunyumvira umuntu yumvirije ngira ngo mwe mugira muti n'amajambo atagira ifatiro ntaho bihuriye. Ariko mukanya Pacifique Ninazwe yarigeze kuvuga ati abari haba PDC bagirijwe ko bagandaguye umugarondo vuga gasore nabo hava barabambwa. Iyo umukuru w'igihugu ariko aravuga ko araba PDC ba Frodebu bakurikiza ivyiyumviro ba PDC abaporona n'aba PDC, ntimwibaza ko hashobora kuba harimo iyindi nkebuzo inyuma y'ivyo yagira ati aba PDC n'abicanyi aba PDC nabo nyene ngira ngo no kubagira nk'abandi ba PDC bigeze kuba ico gihe bakoze ivyaha. Urumva ico gihe naho nyene gica kiba ikindi kibazo. Ico kibazo nico bikiye abo ba PDC bayishwe ni abakoranye n'intwaro ya gikoroni kugira ngo bice Rwagasore. Abo barafise ivyaha vyabo bagirizwa, kandi ntibavyagirizwa nk'aba PDC, bavyagirizwa nk'inkozi z'ibibi. Gusa nuko basanze bari muri uwo mugambwe wa PDC. Ntibabikoze kubera aba PDC, babigize kubera bako inkozi y'ikibi baguhamagaye baragushira muri ico kibi, uracumva ko wogikora, hanyuma za kugikora urafatwa. Ego ndifuza ko ari kubitandukanya. Afise ishavati banaka barambangamiye no bashira muri uwo murwi vyokora kugira ngo ndabanumye. Mugabo ntuzofata umuntu ngo ndagucira urubanza nkuko baruciriye mu PDC ngo jewe ngonze kuko jewe ntawe nishe, ntawo ntazoba yishe umuntu, ntawishe Rwagasore ko Gasore ntazopfa kabiri. Rero bacavuga bati mbega uwo mwagiriza iki? Mbega umu PDC uretse wagize ikibi, umu PDC ikibi kuba umu PDC cyari giye. Kumbura ngira nutubazo twishi mwibaza nk'abandi barundi Frederic bamvuga inyumvira. Reka ngaruke kwa Pacifique umwanya uri kuri tujana mu kanya duhave tugaruka ku kibazo cy'idefile n'igisirikare cy'u Burundi. Pacifique Ninazwe ibi bintu twumvise Evariste Ndayishimiye ariko aravuga byari bimaze igihe tuvyumva kuri bamwe bakora ibiganiro vy'ama space batyoza societe civile, batyoza abo bose biyumvira batavuga rumwe n'ubutegetsi. Uno musi tuvyumvise bivugwa
na Evariste Ndayishimiye. Ku bwanyu kuki CNDD-FDD mu myaka imaze 21 ku butegetsi indongozi no musi canke uri kwisonga ashimye kugaruka kuri ibi vya PDC? Hari isano bifitaniye n'ivyo twara twumva bivugwa n'abandi kuno musi bivuzwe n'umukuru w'igihugu? Ngira mugerageze kuza gucagagura kugira ngo umwanya tukoreshe mu kanya tujye ku kindi kibazo. Ego murakoze. Mbaye gato mu nkundire nunganire gato Frederico bamvuga yumvira nza kuri kino kibazo ko mukimbagije. Hari tundi tuntu numvise nanje no kongera ko nk'iki kijanye na Ecclesia Katolika uko mbere ndibaza ko kuzana PDC ahanini yarondera Ecclesia Katolika kuko PDC uko yayivuze hari akantu yongeye ko atari ko abandi bahora bashimika ko yarashimitse cyane ku izina zina ryose ati Parti Démocrate Chrétien acahagarara cyane kuri Chrétien. Iyo Chrétien ikinavyara ko avuga ko uwo mugambwe wari ushimikiye kuri Ecclesia Katolika, avuga ko yari yiganje ico gihe ati kandi n'ubu niyirimwo abarundi benshi. Ni nk'uko yazanye PDC cyane cyane agomba gushimika kuri ico ko ari umugambwe w'abakristo. Ico kintu carabonetsemo gose mu kuntu yabivuze. Aha akambere ngomba ngire ko mfasha abakiri bato batazi by'ico gihe niko intwaro y'abakoroni ikiza urabona ko abamissionari baje imbere bafishe hara ingene bagiye bajana intwaro n'abakoroni, ariko mu bijanye n'urugamba rwo kwikukira aho ngomba nkosore hakomeye gose. Mu bijanye n'urugamba rwo kwikukira rwa Gasore yarafashijwe gose n'abasenyeri, abapatiri, ababikira b'abarundi bari bamaze kubaho, bari mu bantu bamufashije. Iyo mbere bariko baratubwira ingene rwa Gasore hatwe kwicwa kenshi, ingene yanyegezwa, urumva inciro nyinshi bavuga abantu b'abapatiri b'ababikira b'abakozi b'Imana bamufashije. Baranavuga ikindi ni no kwivuga ko rwa Gasore wenyene ari umukatolika. Rwa Gasore n'umukatolika kandi murako ko n'umunsi agandagurwa ko mu gatondo yari yazindutse kwirega kwa Musenyeri Mikaheli Ntuyahaga. Ntabwo rwa Gasore yafata ko Ecclesia Katolika ari umwansi wiwe, ahubwo ivyo Ndayishimiye ariko aragira nivyo vyakoreshejwe n'abagwanya rwa Gasore. Aba banavuze bano bakoroni baragerageje kwambika rwa Gasore ko ari umuzira rumenyetso. Iryo jambo abakiri bato bashobora kuba bo batariza, ariko abakuze bose iri ni jambo bibuka ingene ryakoreshejwe. Rwa Gasore bamwita umukomunista. Umukomunista ngo kubera ko ari umugenzi wa Lumumba wo muri Kongo, akaba umugenzi wa Nyerere. Barabishimika ko gose, baravyigisha gose. Kumbure mu vyatumye yicwa hari ibivugwa niba bitavugwa, birashoboka gose ko mu vyatumye yicwa hariho iyo nyigisho yuko umugira umukomunista. Muzi isi ya kiriya gihe ingene yari imeze, intambara yari hagati y'amabloke abiri, abo bita abakapitaliste n'abo bakomunista bo muri ico gihe. Byose bi mu karere kacu byarondera ubutunzi bwa Kongo, babatinya ko ubutunzi bwa Kongo bwaba bwegukira uruhande rumwe muri izo mpande ziba zihanganye mw'isi. Ivyo birimwe mu bishobora kuba bisigura icyatumye rwa Gasore yicwa kiriya gihe. Rero kubona uyu munsi Perezida Ndayishimiye agarukanye iyo mvugo iteranya Ecclesia Katolika na rwa Gasore, genda mwumva ariko avuga nk'uko rwa Gasore bamugize muri kiriya gihe imbere yuko yicwa. Aravye nabi aza gusanga ari we yinjiye mu mvugo ya PDC n'abakoroni bico gihe. Rwa Gasore bamwerekana nk'ugwana na Ecclesia Katolika, kandi tuzi ko nka ba Musenyeri Ntuyahaga bari nyuma yiwe n'abandi batari bake muri Ecclesia yarafise benshi bariko baramufasha. Ico ndibaza ko kikwiye gutomorwa gutyo. Hanyuma Ecclesia Katolika nta gihe na kimwe mu buzima bw'u Burundi itagiye iravuga ku bihe bibi byabiri mu gihugu, nta gihe na kimwe. Izo ntwaro zose avuga we yita ko zubagari z'aba PDC, Ecclesia yavuga nk'uko nyene uyu munsi vuga. Inama y'abepiskopi ugiye kurondera uti mu byabaye 72 yavuze iki, uratora
amatangazo ya Eklezia Katolika. Ugiye mu yindi myaka hose ntaho ubona habaye ikintu gihambaye kibi ku gihugu inama y'abepiskopi ba Eklezia Katolika batavuze. None kubera ko bavuze ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye, bavuze ko abarundi batakigifise imiti, bavuze ko abantu bashora ibigori byabo muri Anagesa bakamara umwaka wose badahembwe, kubera ko bavuze ko mu gihugu ibintu byinshi byononekaye, yaba amabarabara yabiki, kubera ko bavuze ko igitoro ari umuzi w'ibuye, kubera ko bavuze ko abantu bahamwa bazira ivyumviro byabo, kubera ko bavuze ko mu gihugu abantu baguma bicwa atawuzi uriko arabica ntihakorwa amatohoza, kubera ko berekanye ko intwaro ya Ndayishimiye yinjije Uburundi mu bukene budasiguritse, kubera bavuze bitwa ba PDC kandi no ku bindi bihe bagumye bavuga ivyo bibazo igihe hose hari ikibazo gikomeye barakivuze ko muri iyo myaka babaye aba PDC kuri Ndayishimiye. Rero aha niho abarundi bumva buno bubeshi bw'uyu mukuru w'igihugu muri ibi bintu. Hageze kuri Frodebu sinzi ko bambwibira cyumvise uko yakizanye, je numvise ari imvugo umugani wa Frederic bambwibira ati hashobora kuba hariho n'ikibazo, nturonke ingene ibintu ariko aravuga bifatanye. Ageze kuri Frodebu arayivuga ngo Frodebu yarondera ngo demokrasi, akacagira ko ngo nimwibuke ko aba PDC bari abarundi. Uvuye kuri kimuti Frodebu yarondera demokrasi, hanyuma barayica umutwe, akacagira ko ngo nimwibuke ko aba PDC bari abarundi, ngo kandi ngo ko bigishijwe niba ari umuco w'ubwicanyi, biragoye gutora ingene ivyo bintu bibirazanye bifatanye. Hanyuma akaca abandanya atanga impanuro ko Ndadaye atari uwa Frodebu bonyene. Urabura neza ikintu yagombye kubwira aba Frodebu icari cyo. Je sinzi ko abandi bumvirije ayo mafraze ukuntu mungano ukuntu yumvikanije ko bo bashoboye gutora ikintu yavuze icari cyo. Je naravuze kiretse kushira mu iryo jambo PDC, naravuze ikintu ariko aravuga icari cyo. Rero n'ibintu umenga biradendekanije ibintu ariko aravuga, kumbure umugani wa Frederico bambwimvira bifise abo bibwirwa bo bagashobora kumva ubundi butumwa bunyegeje. Ariko muvuze ko ari ibintu mumbabarire Pacifique ndabaciremwo ijambo ry'umukuru w'igihugu buca duhimbaza intahe yo kwikukira, ivyo bita discours à la nation, keshi ababifise aba yabiteguye, mwovuga gute ko ari ibintu byadendekanijwe, ibintu byateguwe yategezwa no gusoma? Ubwa mbere bw'abantu bahora bidoga ngo Ndayishimiye avuga ijambo ritanditse, ngo hamwe yovuga iryanditse yoca gutumbereye. Ko iyo wumvise ariko aravuga ibitanditse batwenga, abona ko bihinduka ugwenya mu gihugu hose no mu mahanga. Ariko ubu naho yavuze iryanditse, naho nyine ariko arasoma, uburavye ariko arasoma, ariko ndagatangaza ibintu avuga n'ubu je numva bidapanze. Mbwira nawe ayo mungano yumvirije bagiye kuvuga ngo mwibuke ko Frodebu yagwanira demokrasi, kavuga ngo mwibuke ko aba PDC bari abarundi bigishijwe ngo mwuka w'ubwicanyi, kacuzana ibyo bintu biriko bifatana gute? Ivyo bintu nibiki? Ariko avuga iki mu bisanzwe? Ayo mungano yungikanije ubuvuzi iki? Ubuvuzi ko aba Frodebu binyuma ya Ndadaye aba PDC, ubushatse kuvuga ko aba Frodebu batatahuye ko ariko bagwana n'aba PDC, kuko acavuga ngo nimwibuke ko PDC ngo yavuga ko Burundi bwo kwikukira ngo haciye imyaka 30, ngo none ngo iyo myaka 30 ngo iravye ngo ni mu 92, ngo mu 92 ngo niho haciye haza ngo itegeko ryemera ngo imigambwe myinshi, ngo nimutahure rero ko kurondera demokrasi kwa Ndadaye kwari kugwanira ukwikukira. Nukuri je nubabwira ngo naratahuye ibintu ariko aravuga, noba ndababesha. Kiretse abandi bantu yoba ari imvugo ifobetse ifisa bibwirwa bakumva ibiriko biravugwa, jewe sinubabesha ngo ivyo bintu ndatora ibintu yariko arabwira abantu ivyo ari byo. Mwebwe mwakuyemo ko avuze ko aba Frodebu ari aba PDC, canke yavuze ko aba Frodebu bagwana n'aba PDC, yavuze ko aba Frodebu badatahura bagwana, yariko ababwira iki mu bisanzwe muri ivyo bintu yumvikanije gutyo yavuze iki? Muze gusubira mu bisubiremwo nimwatora neza ikintu yavuze, muze musigurira. Jewe narabuze gusa ijambo PDC yarizanyemo, mugabo narabuze ibintu yariko aravuga ivyo ari byo. Rero nkuko mubivuze twaba twiteze ijambo ryo kuwa uwa mbere mu kakaro, ubundi ni ijambo rifise mu ijambo ry'igifaransa solennité, ko twari tumenyereye amajambo rirafise ton rivugamwo, rafise ugihugu ukuntu arivuga ingene abameze, ukuntu abarundi baryumva ukumva ariko arabakora ku mutima, amajambo ingene aza ingene ari ijambo ryiyubashe,
mugabo wumvirije ry'umukuru w'igihugu w'ubu ryari ijambo ry'imyidogo umwanya munini, hanyuma ryuzuye ibinyoma ku bijyanye n'akahise. Nuko tutagombye kubyinjiramo byose, umuntu yuzana n'ibindi byinshi, ni ibinyoma gusa, nko kubwira abanyarwanda ngo kwikukira kwabo kwagwaniwe Bujumbura, ngo bakwiye kuza barazi Bujumbura iyo hageze guhimbaza kwikukira, u Rwanda ngo rukahimbariza Bujumbura. Ivyo bintu umuntu azi amateka y'ibihugu byacu arazi nk'ivyo bintu yavuze ko bitari byo. Abanyarwanda baharanira kwikukira mu Rwanda bariho, n'imigambwe yabo yari mu Rwanda, niko President General Jean Paul Haro yatwara Burundi n'u Rwanda, ariko mu Rwanda barefse Colonel Logiste yabatwara iwabo, abagwanira independence y'u Rwanda babigwaniye iwabo. Rero byumvirije bumva ari ibintu byose byo mwibarabara. Hari abandi benshi bavuga ibintu bene ibyo mwibarabara, bavuga ko Rwagasore yarondeye independence y'u Rwanda, bumva ko batazi nyene ayo mateka, nawe nibyo yayoye atuzanira mu ijambo aha igihugu cyose. Ni ibintu bitangaje. Ngaruke ku kibazo mwambajije muti bino bintu kubera iki abizanye ubunyene, hanyuma hariho abandi bantu bari bamaze igihe bavuga ivyo. Ubwa mbere twumvise bivuzwe n'umukuru w'igihugu, ariko sibwo bwa mbere izo mvugo twariko turazumva. Hariho imigwi ibiri yari imaze igihe yigisha ibi bintu Ndayishimiye ariko aravuga. Imigwi ibiri, umwe namaze kuvuga, n'umugwi witwa ngo bimenye ntaco bitwaye, nimba ari BBCC, hanyuma uherutse no gushinga iradiyo. Kumbure nibaza ko tuzotegura ikiganiro kijanye n'iyo radiyo. Vy'ukuri harageze ko amakungu abwigwa ko Burundi buriko burinjira ahantu habi. Mu myaka za 92 mu Rwanda, sinzi ko umwaka ariwo neza wo mvuze, harashinzwe iradiyo yitwa RTRM. Iyo radiyo ikiza amakungu yabifashe nk'ibisanzwe, nk'iradiyo isanzwe, ariko inyigisho zayo z'urwanko zagiye gutahurwa. Ico zari zitumbereye ari uko zishigikiye ihonyabwoko ryaciye riba mu Rwanda ku Batutsi no kwica n'abandi batemera ubutegetsi bwari buhari. Natwe iwacu iradiyo iraje yirigwa irigisha ibi bintu Ndayishimiye yavuze. Niyo yarehora yirigwa irigisha bino bintu by'aba PDC, niyo yavuga ko intwaro z'imbere zose ari aba PDC, niyo yavuga ko twese muri societe civile abantu bose bagira ico bavuze ku butegetsi bose muri iyo radiyo batwita aba PDC. None ubu bivuzwe n'umukuru w'igihugu. Hanyuma iyo radiyo yahora ishimika no kubahima, sinzi ingene Ndayishimiye atagarutse nawe kubahima. Ya radiyo ni radiyo iguma ivuga cyane by'abahima. Bije umenga birasanzwe, ejo kumbura ibara rimaze kugwa, niho abantu bazoza gutahura ati ya radiyo vyari ibi. Ni vyiza ko amakungu atoza aritangaza ibara ryaguye, ibintu bikaboneka kare ingene biriko biraza. Abantu bigisha urwanko ukumva biciye bitandukirwa n'umukuru w'igihugu, si ibintu bisanzwe. Uwundi mugwi wari umaze igihe wigisha bino bintu ni umugwi w'abandi bantu bise ngo aba super tutsi, nabo bigisha nyene imvugo z'urwanko zikomeye, nabo nyene batuka aya mashirahamwe yigenga, batuka bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, nabo nyene basa n'abavuga ivyo. Iyo batavuze PDC bavuga IDC, ukumva biregeranye. Iyi mvugo ya Ndayishimiye n'imvugo y'abo bantu. Rero kimwe iyo je ndiko ndumviriza izo mpande zibiri, cyagiye kintangaza ubwa mbere abantu batabona n'ingene ivyavugwa n'uwo mugwi witwa ko bari hanze bo barabatutsi, bavuga ibintu bisa n'ibiriko bivugwa n'uwundi mugwi wigisha extremiste yitwa ko ari ya CNDD-FDD ivugira abahutu gusa. Nkibaza ingene bigisha ibintu biza guhura. Muri no misi niho nabonye bitanguye kwenyuza neza, wumva bamwe bitwa ngo bavuga iby'igitutsi. Uyu munsi bavuga ko nka Fokode ari ishyirahamwe riko rigora ubutegetsi, riko ribuza ngo ubutegetsi ngo kubaka ibarabara ry'indarayi. Ubu biratomoye neza ko bariko bavugira intwaro ihari kurusha uko bari batanguye babivuga. Ku bwanje izi mvugo kuba Ndayishimiye yaciye azakira akazivuga uko bazivuga, vyerekana ko ari ibintu biri coordonné, ari ibintu biriko bizanana biva ahantu hamwe. Ku kijanye n'icigwa jewe nyamukuru novuga nakuye muri ibi Ndayishimiye avuga, jewe no mutumira ahubwo kuja gusubira kwiga neza kahise,
akaraba umurengera imyifato mutwemereye ico muza guhanura canke mutumira Ndayishimiye kiraza kuza mu gice ca nyuma ca kino kiganiro Pacifique kugira ngo ducunguze umwanya umwanya uri kura murakoze. tujana mutwemereye twogaruka kuri kino kibazo c'igisirikare ngira mwarabibonye abandi barabibonye ku mareresi ariko arakwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi aho twabonye defile ubwa mbere yari isanzwe ijamwo abasirikare n'abasivile ariko tweretswe abasirikare gusa kumbure abariko baramfasha mu hinga bw'ivyuma baraza kushira ko ireresi kugira ngo muze kumva ivyo abariko barasigurira abarundi kuri stade ingene bano basirikare bambaye n'abaribo reka tubumvisha amajwi ngira ireresi raza kuja ko hanyuma abatumire tubabaze uko babibonye n'amakuru babifiseko ahosha mwahumubona mu mafilime ngo nize mafilime murabona n'inkovu bagize yuko atari zisanzwe iyo nkuru nageresha mu maso kere ingabo zabo zisiga inginagina ingwa mu maso bategura ego mengo s'abantu ingabo zo ku ntwaro cyane bisiga ibintu nk'ibyo engene basi dawe mu maso ubuza kumenya ikatira kumenya wariyo ikatira hari uza ko bamenye ikatira tekanije umugende mubamenye igitangaje sarakaza abasha igitangaje morale baragenda murabona ibintu bafise baragenda nikiri mwijuru nakibona nikiri muzimu barakibona umugongo naho umugongo ibintu byinshi cyane ibiro byinshi mugabo aho nicubumva ndabona ko ntacubumva morale barayifitiye ubwoko bw'izinkorabo zinkoca amarinete zambaye ibiyo zasaze bafite inkota zasaze mwari muri nyinshi bariko barigisha abo bose nabo dufite abo ngira sinzi hano bitubwira gutuma mukuru n'ahandi abandi bari kubikorwa uzo hirahira zo prime wirahira azo prime babandi baravuga kuri revenses n'akazi kabo bamwe bagira intambara yo kwandika abandike uzotega bati batwimirengeza abandika ikaramu bandike ivyo bigabo rero zimuzabitumwako nababwiye yuko ari abakomando bari hejuru y'abakomando